kandi iyo ngingo irakora cyane ku bakenyezi. Mbega aho hantu hari umuvugo yo gushira kugira ngo iryo tegeko riboneke, nimba abavukana bashobora gusangira ibintu bitunganye neza batarinze umunsi kwibwira uko bitunganye. Murakoze. Murakoze. Yewe nitwa Nirinahazo Metieri, aba nkorera ikimenyeshamakuru Intumwa. Ikibazo twanje n'utukurikira. Icya mbere ndatekereza ko mbona kazoza mbega n'iteka umugambi CNDD-FDD kuja mu kigo n'akazoza gute kandi ari umugambi wa leta. Icya kabiri, tugize iminsi tubona ku mbuga zitandukanye ngurukanabumenyi bakuma bagiriza umugambi musanzwe murongoye CNDD-FDD ko wagize uruhara mu isambuka y'umugambi CNL. Navyo bivuga ko iki. Ikibazo cya gatatu toyi cyane, duheruka kumva itangazo ry'abasenyeri ba Keza Katolika. Mubyakira gute umugambi CNDD-FDD? Murakoze. Murakoze. Nitwa Kateretse Steve, abanaserukiye isabirizi Iteka FM. Utubazo tugera kuri tubiri. Iteka FM, Kateretse Steve. Akabazo ka mbere karavuga ku bijanye n'ingenzi. Twageze kuba tubona projet ya Visit Burundi yasa nayo itanguranye inguvu ariko mu nyuma irazima. Tukabona bamwe babona umenga ibintu vyo gukina, abandi bakabona umenga nta kurukurikirana bimwe bihagije. Eske projet ya Visit Burundi iri mu vyo mwize? Nimba yari mu vyo mwize ifise financement ingana gute? Mwavuze ibanza vy'iratiro bisa guhana n'ibintu vy'isuku. Ubwo nubwo dusubiye inyuma gatonya, igihugu cacu muravye amabarabara y'Ubujumbura, inzu zacu, amakartier ko gusa cyo kwimura ingenzi zo gurumbira. Akora akabazo bwa mbere. Akabazo ka kabiri, mu vyo mwize mwavuze ko hari inyigisho mugiye gutunganya ku bitwa isuku y'ingorane amazu y'abana batoya, ariko nagomba baza akabazo. Gusugaruka k'Uburundi muri kureka amashuri, haba hano mu gihugu no hanze y'igihugu, bariko barataha bagaruka mu gihugu, abandi bariko barasura igihugu, bafite amadiplome yicaye nta buzi bagira. Ko mwize kuzakazoza k'ibisubizo by'ingorane, ubwo ntabwo bafise kuba abanyagihugu bariko baraheza ubuzi biteze diplome ku rusenge. Ico cyo mubona jize ko cyo kibaze gute? Murakoze. Murakoze. Nitwa Ivya CNL nkaba n'umunyesha makuru sabirizi Reverien. Ikibazo twandikira kuri dutatu. Akabazo ka mbere gaherekeza ku bijanye Ivya CNL sabirizi Reverien irebe FM. Ikibazo twandikira kuri dutatu. Akambere gaherekeza ku bijanye n'ingenzi. Basogokuru baramaze bati utayakaranga abatayibanga agatorana karanga. Ibibondo bya kino gihe canke ugaruka rukurura kino gihe usanga rutorana imico y'ahandi bijanye n'ivyo babona ku mbuga ngurukanabumenyi canke indero bahabwa bazi usanga itagihaye hagati y'umuvyeyi n'umwana, hagati namuhaye vyose n'abakimukurikirana. Mbega umugambi CNDD-FDD coco muraheza mukakivuga ko iki kugira mutsimbataze imico n'imigenzo y'abiranga abarundi kuva kera na rindi, kuva mu rwaruka muri uwo mugambi muvuga yuko mugiye kwigisha isuku y'inkono. Ikirango ndababwira bwa mbere ni uko ibiciro biduga birashoboka kubera abarundi barima n'abarundi bafungura udasa. Abantu benshi baricaye bariko barimbura. Hama ikindi nacyo muzora iyo ibiciro biduze harabanezero. Umva biragoye kuvuga. Bamwe bavuga bati ibiciro bibiri, abandi bariko baratanga ati iteka ryagazwe umurimyi.
ikindi kibazo rero nibaza yuko umunyamabanga w'ibisata by'iterambere nimutunganye inama zo gusigura ibintu biraduka dufata umuceri uraduka umurimyi w'umuceri akaryoherwa umuguzi w'umuceri akarira ikibazo gusa ikintu ati mbega umuntu asa n'ikoro kugira ngo ahangane n'ibirwa y'ibiciro bidukikije gatunga mwese umuntu atinya none abyo bihanganye bigiye kubaka mu gatunga vyoja amazi yoca ivyakwepa oya none inzu iyo igihangane Tanganyika gucoca impande gusa rwandanya ati ngurira murezi ko rihangane abantu bose mutamu Yegura ndoto ati mwimuke none hoho ubu bagumyeyo hamwe kugira ngo uturuka mega byo bitari kweshereza ko batewe n'umuzure n'indamu y'imvura muraje mazire yaje mubona ko byatewe n'imvura igaruka ibibazo mbere ubwo niho usanga mu musi hariko aregerana hama amazi agacaduka none hamwe y'amazi yokumaho iki yose rigahera guca kumanya umurebe ikibazo umwe wese mugane ibyo tubihanganye wabo twagera kubaka sivyo iyi muri mu mategeko n'amazi mukama banyine bo kuba tugira ko yaje twagenda arima ngamaza ryo basiragiye ibyo nico kama sera ko ide yajeje hariho inyunza fashwe nje y'indero y'abatumvise kurera umwana w'umurundi kugira ngo ejo azoromwe umwana w'iteka arikuze aha batuki urugo rwose rugiye kurera umwana w'umurundi rufatiye ku mico n'imigenzo y'abiranga uburundi n'abarundi kugira ngo umwana azovemo umurundi yuzuye iteka n'ubuntu umutekano imyaka ibiri nega nuko bije ngaha iwacu ari bwa mbere byarigeze kuba esme warigeze kubaho mu bisanzwe mu bindi bihugu byose muzogende murabe mwese muraba journaliste beshi murazogenda murabe ibihugu ingene bitera imbere murazosoma ingene Singapore yateye imbere hari ahantu bavuga yuko umushikiranganje wa mbere hageze igihe afata ati umuntu wese akujina ka 18 mu gisoda kugira abantu bapangike sinzi muragasoma murabe zamuragira amantu zeye yafashe ati umuntu wese kwiza 18 mu gisoda kugira ngo uvuze uti agoshe baturune agoshe a droite baje a droite natwe twa tubitanguze hariho nuko ntagiye muravyumva yavuze irondoka murabona mubona kazoza avuga ati mu 2040 umukenyezi abana batatu baharura ku mukenyezi tuvuze tuti nzigene inda yishushu ukizana basha uteza kuvuga iguteye nawe yinjira kore katendi ariko hari abagabo bafise abana 200 agenda nk'imfiza hashize hose ariko kumijira imbuto bimera bihagarare gutereka jagari mu gihugu uvyara abana 200 nta n'umugaburira ubwana bwarafutaye izo singorane urumva rero ibi reka imyaka 2 baceyo kugira ngo babe ari akantu dukeneye kwiga gukunda igihugu ariko n'igisoda wazi ko azokwiga ibiharuro n'igisoda yugira gwanigwa n'igisoda ariga yiga bizokenegwa n'igisoda raciga hari abantu babumvise igisoda umengora papa igihugu cyose kiragwanirwa gendura basukuru bacu ngene bahagarara neza abadagi baraje bose bakuritira ye imyaka ndwi igisoda cyambere gikomeye iburaya cyanganye n'abarundi nga cy'ubudagi bazovyiga twe twabishizemo kandi bose ega bose barabikunda ega bose bakora bisaba bati tucaje dupangike rero ntibazobora kwiga ibiharuro imyaka 2 harimo no kwiga nyene iby'igisirikare nyene akona kurara
hari kindi yabajije icya gatatu yabajije cyari iki Yves icya gatatu nacanze mugabonera bavuze ka gatatu karagaki yavuze kijanye n'ititurwa ifaranga ihera ry'u Burundi twebwe tuvuga tuti iyi ingorane zibonetse nta mukuru yidoga yiga umuti wumvirize iyo twavuze ujya umuti wabonetse muga twihaye imyaka 2-3 sinzi ko mwategeye mu ntuze tuvuze tuti umwimbo mu myaka 4 ikawa ibihumbi 45 by'amatoni ni miliyoni zingahe hafi miliyoni amajana 360 z'amadolari tuvuze tuti gushora ibihumbi amajana 5 by'amatoni y'umwavu ni miliyoni amajana 50 z'amadolari tuvuze mu myaka 5 gushora umuriyoni w'amatoni y'amavoka ni umuriyaridi w'amadolari duteranije ibyo bitatu ni umuriyaridi umwe ni miliyoni amajana 810 ku kwezi imiliyoni 150 igitoro tugikeneye ku miliyoni 25 imiti miliyoni 5 umwavu miliyoni 15 umva hatasigaye ijana renga cyo tuyagura iki cyo bivyi normalize kwibira kwibuka nifi kandi abene igihugu bose baravyumvise bavuga bati zanika tuyitere nimba rugwana intambara tudapfa zanika tuyitere ivuka turatera aha nuko tababwiye ibiharuro abantu bose bari ngaha biyemeje vy'ibintu bagiye gutera kabikawa y'abamavuka ibintu byose kugira ngo iyi situation yose mubona ihinduke rero ibintu byose ntuzorindira ngo fida ngo izoguha amahera ngo niyo gustabiriza ihera ry'u Burundi ngo niyo ngo izogufasha muri importation ngo canke ngo FMI ngo banki mondiale chapa kazi byose n'amako yacu kandi twavyumvikanye ko abarundi turabametriza kuva mu mwonga gushika mu muji hazosigara gusa utagomba kuja mu mugambi mugabo wose ahagatwa ntubona ko inama ya komite nkuru yaheze tukatubandanya twabanaje kugira dutangure aha makumi yose 22 ari ngaha intara zitanu ziri ngaha twe twumvikanye tuti ejo aho bukera inkoko niyo ngoma ku kazi twihaye imisi tuba tuti iki kiza cyaheze iki kizohera kandi muzoshima kuko byose birashoboka gateretse visite Burundi ishobora kuba ari projet si ya leta mugabo visite Burundi si ya leta hariho byinshi mwumvise ko niyo wavuze ati inyubako utwavuze ati mu bisagara n'ahandi hose ubazo kuba kwa dufate kumona kazoza ubu urabona nk'ubu leta yarageze gutanga ama parcelle urundi parcelle muri leta nturonka haize imisi myinshi nuko hariho imbono yuko duhindura ingene ishusho y'u Burundi rimeze tukaba tuti ubu n'abantu ni benshi twubake rimwe kabiri gatatu kane gatanu abantu bagende baraba mu mahita bagende baraba umwe hejuru y'uwundi undi hejuru y'uwundi ni ishusho rihinduke urumva rero ni iyi visite Burundi si ya leta ni naje nabo ndababaza gute ndabaza nsanga n'abantu bagize nyene ishyirahamwe kuko hari abajene benshi bariko bara promoting igihugu n'abagiye muri iyo promotion nimba bakeneye ko leta bafasha bazokwandika babaze icyo bofashwa ibisi by'inkona ati abahejeje batagira akazi burya ibyo twavuze byose n'akazi burya yama izingo zashitsweko zose zirimo akazi Erega kazi isuku umwarimu akazi kuta kuba umuganga dutanze akarorero ibiti dufate umuntu yatsinze intahe songa hano muri Tanzania dufate ibiti 24 by'amavoka aronka ibihumbi 9 by'amadolari ibihumbi 9 by'amadolari ni miliyoni 27 z'amarundi ku biti 24 gusa ugabuye 12 ni miliyoni 2 n'ibihumbi 24 gatatu kugabura 12 miliyoni 2 n'ibihumbi 250
ku kwezi turavye akazi mu Burundi nindahembwa imiliyoni 2 n'amajana ku kwezi nayirike ntarimo nahabatwara nayashitse nenti wumva wa munyagihugu azoba afise ibiti 24 kazoba simba deje none ko twafashe ingingo twebwe yuko umwana wese akwije imyaka 9 azoba afise ibiti 2 by'amavoka canke bitatu akabwira mama jewe mibiti bitatu kandi umwimbu uzovamwo nuwi wanje babana uzosanga mu myaka 6 twabonye ashaka kwimura itoni y'amavoka ni 2,000 kugwiza 3,000 ikiro kizoga 3,000 ni miliyoni 3 none umwana afite miliyoni 3 ku mwaka uzosanga kuza kumuhendesha imbombo ngumuterinda niga niyo tuja ibikogwa nivyo bice bidutuma bwa bushomeri bwose mbe uyu mwimbo w'umuriyoni n'amatoni tuzoba dufise amapaki house angahe yega nakazi amapaki house ni nk'amahinguriro azotekera amavoka kandi ibihugu byose biko birasaba biti niba mufise umugambi tuza n'amahinguriro bacaronka akazi mbega kugira ngo tudeplace umuriyoni w'amatoni kuko umuriyoni twagize bike bishoboka kubera ashobora kubagwiza gatatu tuba dukeneye amamodoka hagati y'amaromoroka amajana 6 n'igihumbi atwara umwimbu kuri Oseya abashoferi bangahe urumva rero ni ibi naka kazi umwimbu baye mwishi hariho n'amahingura azoshaza kuvuga ati mbe ivoka nta mavuta yokogwamwo tuje duhingura amavoka imishatsi mere neza y'abakanyarugamba cyo tugira igipara aha twese abagabo dufise ibipara abakanyarugamba ni basigaye imishatsi urumva byose rero byose harimwo inyishu gusa nkuko twaciye tubibona uwo munsi tugiye muri iyi migambi hariho abo mu myaka 5 bazoba bakenye nazo batunze iki twagibwiye abanyamanga rongo y'umugambi mu ntara n'amakomine kubera iki umuntu ashobora kuzoba ari ingozi cye mu Kirundo cye mu Cankuzo ugasanga ashobora kuronka ku mwaka umuriyaridi w'amahera wa wundi abanye kwiraki 2 ahembwa muri leta canke ku kazakora iyo tugiye kunje na ejo twatembeye n'amaguru bakwereka bati iki giti civoka batanze umuriyoni n'nusu ku mwaka bihombere igiti kimwe umuriyoni n'nusu ku mwaka kwira muri iyo yombere ufise ibiti 10 sikenze miliyoni kenze miliyoni divise par 12 emiliyoni 250 ku kwezi umva n'urugamba ibigane turagira niyo mugambi wo kwipanga neza nibi bagenda mu kajagari aha hose bose baragena ati wewe ahandaga umuriyoni aha ni rakendwi aha no umuriyoni ugasanga umuntu yiyoganiza miliyoni 200 gacerere biriho ibisi vy'inkona rero tubiriko zaza kugaruka ko mbere hariho nundi yakibajije imbona kazoza umugambi wa leta muja mu gute rega leta ikora ibyo tuyihaye rega twitwara igihugu ninde nuze nini nazo imbona kazoza umugambi CNDD ngira mwarabonye ko twatumiye umushitsi w'iteka n'umushikiranganje wa mbere ko turahijeje ishira mu ngiro tumemariza ishira mu ngiro ngamwebwe yari icenga taje tumubwira ati akira biri imprime rondera iby'iwawe kugenda uja mu ngiro iyo ari umugambi urakazi ego umugambi twari igihugu ukazi leta ikora ibyo tuyibwiye tutikora ibi none nyene cyo bari mukuru w'igihugu si umugambi leta irongoye igihugu si umugambi CNDD naho woza uva muri mugambwe ushira mu ngiro ivyo umugambi CNDD washize imbere ntuza n'iby'iwawe rero nico gituma iki kibazo imbona kazo turayijamwo ega nitwayiteguye
erega nimwe ko twambara impuzu z'umuganga cyane twambara inkofero zo kwadutinga tuko turabipanga iyo bitegurirwa hose abahinga bose bakoranye bajya bose bakorana kumona kazoza bagiye imbere n'umukuru w'igihugu avuga ati tubona byo genda uku abandi batera ivyumviro twece tuzana tuti shira mu ngiro ibi imbere mu mbona kazoza byose nivyo biri mu migambi tuzotanga mu 2025 abene igihugu azoshira imbere CNDD-FDD baba bagiza ko masambo y'isene yasambutse ka sene uyu mugambi bavuga sene ruriho gusa umengo wabo barahinduye inzego ubwo mugambi uriho twegere nk'ivyo tuvyumva nk'umugani kubera twe muri CNDD-FDD kongere irakorana igatora umunyamabanga mukuru hanyuma kagenda gatora uwundi twege iyo ni cyakura ndogo sinzi rero abandi ko iyo bakuye umukuru babasambuye umugambi sinabimenya je reka nzobaza buke mugabo senere ntiyasambutse kabisa na mbere narumvise bagize umengo ikorera kaminuza ngaye ngozi byo gushaha inzego ntiwasambutse vraiment none CNDD-FDD wovuga ngo wagiye ngo gusambura umugambi CNDD-FDD ni umugambi ukomeye uyu mugambi urakomeye uyu mugambi urapanze kuva mu namashingiro inzu 10 zose tunazi contrôler icyo biti namashingiro kugacimbiri dufiteyo ikomite y'abantu 9 ku mutumba komite y'abantu 8 turafise abantu 102 ku mutumba bigisha umugambi ku mutumba wose mu gihugu dufise irake 3 zirenga z'abantu baronkeje inyigisho z'ukwigisha umugambi twe turakomeye none tuza mu byo bino senere igaje natagwe kuraba nangira ngo ni FNL sanga ni senere kuko umuntu agomba bahindura amazina nabo nyene mbona byoroshe urumva rero ibyo bya CNDD-FDD ntazose kubivuga yego ku marizo social muri ivugira kuko je sindiyo ntazogira umuntu andondera hajya biye byose muvuga nimba muntu ukamutantuka sisoma ngoma nicumokera mu maki muvuga ngo nazanye imipanga ibyo birabashaje we chapa kazi abantu nabo bavuga amajambo birabasha chapa kazi jomo kariya Masaka ukavayo ukagenda hariya muri commune muri zone murungurira ugaca wigira hariya muri Rusigabangazi ugaca ukoroka hari Nyanza wose ugumye uvuga je sisoma je amajambo ibyo nkoresha byose ndabihabwa n'abatwara umugambi ku mutumba mi zone mi commune mu ntara barakwiye ni beshi ku buryo ntakeneye ibyo bintu biguruka ngo biguruka muvuga ngo biguruka mu yaga sineko ndatera inkuru abajournaliste ndababwira ni jewe burya ndamaze imyaka 10 ntumviriza radio imyaka 10 kandi ntumviriza nigiye nawo mukuru w'inamankenguza amateka nasaze mu namankenguza amateka ngo hariho abahanuzi b'umukuru w'inamankenguza amateka baje kumenyesha amakuru ugasanga mu gitondo bazanye amadokima misangano yavuze ngo RPA yavuze ngo TNB navuze ni kuraho vuga ibyo wanje ntimuzombwira ibyo abandi bavuze vuga ibyo nakoze ntimuzombwira ibyo nakayavuze na ndaye nacinda bafuta nacinda ndabagiriza ku insécurité psychologique ku bakuru shaka kuzana insécurité psychologique ku bakuru ukaza kunshira muri insécurité psychologique none umuntu wanye n'ivyo yavuze ntuzi kari ivyo none wabonye ko nakimvuga ni vuga ibyo wanje amakomine yose inshuro 3 amazone yose ibiki panga abanyagihugu twaduhejeje yumva rero itangazo ya katolika burya navuze ko demokrasi no kwidegemvya mu kuvuga mu kugira ari ibintu twagwaniye kugira umuntu avuga ibyo yidegemvye mupiwe no mubiwe amererwe neza kareba nga twisunze ko umugambi CNDD-FDD ari inama y'abanyagihugu baharanira demokrasi nyakuri mu gihugu gengwa n'amategeko umurundi bose bakubahirizwa bakishira kandi bakizana mu gihugu c'amavukiro bagatunganirwa mu byabo no mu babo atawanje canke wangura turavye Burundi bwavuye turashima intambwe intwaro ibereye na demokrasi bigeze ko na cyane mu mwidegemvyo w'abene gihugu mu mwidegemvyo w'abene gihugu n'abasenyeri barimo
mu guhabwa ijambo no kudomako urutoki ibitagenda neza. Nabo barimwo vuga bitagenda neza ngo ugomba kugira umugambwe umwe. None muyo kumwama mu batiza. None mwabonye ari hano bavuga ngo hari abantu ngo umengo bagomba kugira umugambwe umwe. None bobo hajya muri Katolika ku Pasika ntibama batiza abantu bakuze. Nibiswi by'inkona bibatiza bigifite imyaka 3 bagaca bavuga ngo twege ntitwigisha umugambwe ibiswi by'inkona. Reka ni demokrasi reka abantu bivugire bakritike kandi byiza. Nta numwe sapfura je n'uwo uri bumwe ndabivuga no kubivuga. Safi sana. Nese mu gitondo sinima ndiyo naje naye mu misa. Tunamaliza. Umugabo se cyo wakoze worohereje abantu bose. Ubonye kitagena neza mbwira. Urambwira nkavuga nti wewe niwabonye ko atari ciza bajya bavuze ko ari ciza. Iki nivyo sico reka dukosore. Twanariyumvira. Rero iryo tangazo nta nakimwe vraiment nase narisoma nari kumuhava mukimbaza nase ndasonda nabwiye umunyamangano ngayisade y'amategeko iri tangazo nigiyiza siko nakubwiye namugeni iri tangazo nigiza kwe ni gusa bavuze ko twagira umugambwe umwe nabo nyene hovudika aba Pentecote bakinja muri Katolika bo bakira none nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDFD nobona abantu shabaje batugana ugacubirukana muri burunga hirya yejo itariki 27 ku munsi wa gatandatu hiyandikishije abantu 10,000 bagomba kwinjira mu mugambi tubabwire ko basubira inyuma ega nabo barakeneye kubona aho abandi bari baryohewe batamba ega n'umuntu ega no kumererwa neza no mu maso gutamba kugira ni biraryohera umuntu urazi gutsindwa muri politike kushobora gusanga umaze imyaka 5 udatwenga igari abantu bakeneye ko mu maso nabo nyene haca urumva rero aka ni je narisomye kabisa nabonye ari byiza gose sinzi mugabivana ko je nababwiye ntavyo numviriza uwo munsi siho nari mbere nari kwa Mungu nari nari hanze je bambye ngo barisomye ati gute ngo ngo hari bitagenda neza ndarisaba ndavuga none ko je ndarihejeje ntarabibona ngo raba kuri nefu somye ibi by'umugambwe umwe yicakura reka ahubwo basha je babaye umwe je noryohego bose dusiguye gucika bavuga bati izo siguro turazemeye turiziriye noca niryoherwa ahubwo nshamuga ntubona rero ndapanze kwanza nimugaca tuvuga tuti ubu ntubona nk'ubu iyi migambi twavuze twavuze imigambi imwe tuzokurondera ifashanyo hanze ngo base kuduha oya isuka urubuto rw'urugemwe urubuto rw'ivoka oya yakabayo ikabuye cyo tugenda tukashira mu mantu ze mapepiniere tukaja tugirane tukaduheza abanyagihugu bagatera muri ibi twavuze nta mutahe numwe nta hera narimo ryo hanze dukeneye namaboko y'abene gihugu gusa icyo bita revolution rero ngaha impindura amatwara ukora ikintu atawusavye ngo fasha ibintu byo twashize imbere bizohindura igihugu muri imyaka 4-5 ni ibintu bidasaba ihera na rimwe by'umuntu adufasha ni ibintu bidasaba gusa kugira isuka kuko uzanye ibintu by'amahera umuntu aca yicomokera ngo reka bamaramari nibirimwo aja muri izi ngingo zafunditswe ibintu byose bizohinduka igihugu twafashe nta hera nimwe dukeneye amaboko imiliyoni 26 amaboko n'umuntu ugwiza kabiri kuko amaboko nabirabiri 26 zija ku kazi gusa nta hera nimwe dusaba mugabo duhejeje mu myaka 5 imiliyardi 2 z'amadolari zikaja zinjira ku mwaka igihugu cya gihinduka nababwiye ni mu myaka ingahe n'amazona sharonka kaburimbo hanyuma mitera isuku ibyo kumarabara turamaze kwivuga n'umushikiranganje w'inyubako turavuga tuti mbega iyo mutanze isoko y'ukubaka kaburimbo
irometero ijana ntimushireho eredoropo iyi politike ni yayo ukuvuga uvuye igitega uvuye Muyinga uje igitega hatiza kubaho ahantu eredoropo ivyo turamaze kubivuga hariho n'amashirahamwe imbere yacavuga ati twebwe niba duha amatongo tuvyikorere naje ndazi ko muri fondation nari nasabye nimumpe nka 5 ndahipangire neza ucuhapanga neza abantu ugacuvuga uti hajya rero abapolisi shiramwo ibariyeri nibarabara batango bazi bakatira iwanje bakase bagenda bari umukate bakase bagenda banyoye icyayi ni byashara ukabwira uti mwese muteza guhagarara nahatana kwe mwokora muce mubandanya mugabo pressing minute ntihabura uwumva kamoto kinuze kifi agacavuga ngo naje mu yo brochette nene uri kwadandaza hakuna kulala ibi rero rusona wasiwasi ndo bizopangwa bikorera pangwa bo hanyuma kubahiriza amategeko ibi by'amatongo ibi byo gutorana sinavyo ndabivuga ko mugandazi yuko ni ibintu byigwa mugabo kandi abarundi benshi bagomba ko imico n'imigenzo bibahirizwa ndeka kukija ku uyu munsi kubera sinakiteguye mugabo barakeneye yuko imico n'imigenzo bibahirizwa kandi benshi burya ni inyigisho twe twarasanze hariho icyo bita inyigisho hariho ingufu zikomeye mu nyigisho kera marahora muza ngo imbonera kure ngo hariya ngo yagize ukunuko ubu naho urondera arafuruguta ntugenda wumvise imbonera kure yagize nakana agacere twabigishije bose tumaze kwigisha imbonera kure 80 tumaze kwigisha ahantu hose cwa agacerere nguriya de numukuri imbonera kure na Eric mu gihugu cyose ajya muri biravuga ngo abantu banjinishwa no kutamenya nivyo ubigishije barahinduka nibi rero byo mu miryango hari icyo twita turera Burundi ibi byo kuganira mu rugo byo kuvugana bizoheza nizi ngorane zose aho umuhungu yinuba umukobwa kandi bavukana ivyo byose bizohera ibi byose by'imigambi twavuze bizotuma umuntu agira amahera none nk'ubundi kuri yo jewe ngira ngo mushikanje ngo ntaze gutorana je nitongo nari bona je kwa papa nari hevye navuze nti ngondegere park je nta pane nkeneyo ugasanga rero kubera ubukene akavuga ngo kajya parcelle apfumuka rindira abantu nk'amahera nende niko biharuye niko turaharuye ibiharuro ngaha twitaraga ibiharuro bisanzwe twerekana mu myaka 5 ingene umurundi ashobora umunyagihugu afise hegitari imwe ashobora no kwigurira V4 RAV4 nziza VIP 0 km gacisha mu kinyarugamba gaca bigira mu misa tangorane n'imi Muru nziza nishikiriza shiririza cyane ninde shikiriza mengo ni radio sinzi kari nyamakuru ubuhinga bwa none ngo nta gihushane uvuze ko ubuhinga bwa none bugiye gukoreshwa mu gacuvuga ati telefone mobile nazo zihagarikwe ku fonctionnaire oya digitalisation ntisa nivyo twe tuvuga digitalisation nibwo buhinga twakunze kuvuga hamwe atakintu kiba kabiri ibintu byose ubibona ibiki nibiki ivyo ni normal hanyuma ibi navyo by'amobile ivyo byo normal bazovyiga neza mugaje ndababwije ukuri naje nagi ibi rero burya ni buraya nta muntu yinjira ku kazi mobile oya none emeri ntiyahora muri ambassade i Buruseli je nagiye mu Busuwisi turavugana n'umuntu nza numva ravuze ngo usuye kundonda 11 ni kubera iki ngo ndinjiye si bintu bije kubera ngo send David doya mwisa nta gukorera abagabo babiri wakoze kontra y'amasaha 8 capa kazi amasaha 8 kiyisha jya mu vyi wawe WhatsApp kubita igihuha ushira abantu muri security kubera ibyo ushoboye mugabo waheje akazi ka leta muga nta kuntu ugenda winjiye samo yuheje gusinya vuvuvuga fyonda guri ibintu uzunika ku magroupe ibiki amasaha nagahera wasinya amasaha 8 ubu hoho muri leta bavuze yuko bagomba kwiga ningene umuntu yinjiye apfuma afyonda kukuma kerekana ko yinjiye asohotse gaca kamukuramo iminota yasohotse kugira azoteranye iminota umuntu yakoze hama mukura amahera bayagabanye chapa kazi nanje navuze najewe no wikorera utwiwe zibira hose
wewe uhakaza umuntu ntagukorere hama nk'umushahara ni muto atari muri karakora ega ari kibazo kirekire ega urumva umuntu yatonze ntiyakoze hanyuma haheze ukwezi ngo amahera duhembwa ni make ndababwije ukuri bose boja ku kazi amasaha mandikiwe agakora ubwo mukayarenza umwe murongerekana umushahara urongerekana byose nico tukeneye kandi murindira ndazi ko tuzovuga amajambo menshi ega ntaka kubivugira mu Kabezi ndi umukuru w'inama nkinguza amateka yuko kugira leta basi ntihombe kabiri baduza amamega hanyuma ufyondaguye amahera guhera nushemwa yandi ayo utakoreye tuyajye mu mamega muga dusanga hari abandi nabo bakoresha telefone kugira bagire business twatubahanye yega niki bibazo cyaraje ati tuduza amahera y'amamega tutoya tudugije amahera y'amamega ujya mwari musa ujya mu mukozi wa leta azo ari karafyondagura nibyo azoshiramo amahera menshi agire mugari ubundi nawe yakene business ahubwo yakeneye internet zimbutse kugira ngo agire business yiwe cyatumuhaniye ubusa kubera akoresha telefone mugira akora akazi kiwe cyatuvuga tutoya nibayinjane rero utabishoboye natanga imihoho abandi baronka akazi yari yavuze ko ari abana benshi baje amashuri batagira akazi umuvuduko ico kirindira umuvuduko wa internet rindira cyo kirigwa caravuzwe ngaha icagiye mu ngigo zafunditswe mugabo baravuze yuko kari kwarigwa internet inyaruka cyane kandi zimbutse musibona waswasi amasezerano YouTube na nibyo ibi nibaza ko mu bandanya mu nyamagano y'isataje kumenyesha no guhanana amakuru yobandanya bikorana n'ababijejwe kugira ngo kuko hariho abantu iyo uri bagukurikirana cyane usanga ari amahera uronka ko natwe barigeze kuduhamagara batubwira ati muri Egre Noire mwari kuronka amahera mugabo nta mahera turonka mu Burundi mbere batubwira ngo tuje kuguruza konte muri Tanzania sinze ababijeje ko bagiye kubikora mugabo ico nacenda cyumva nacyo nyene ni ciza cyane baca bakibandanya ko ubwa mbere mukibaza igitoro umuyaga nkuba ibingo nta mpunge oya ega nta mpunge gizeho kubera iki none igitoro twigura amarundi tukaba n'ibitoki tukaba n'amateke rero umwene gihugu wese uteza kumubwira igitoro kivahe umwe wese burya rero abanyagihugu bose barababwira ega bishi barabizi baravuze ati igitoro kigugwa amafaranga y'abanyamerika n'abanyaburayi ico rero turagisigura neza nico gitoma mubona umunyagihugu arashaka gutahura muga akavuga ati muze murabana murabe tuze turaronka ingere twiyunguruza tuze turaronka ingere dupakira umwimbu ivyo mugabo turateza kukwerekana neza mbega ingorane ibishitse ivuye kuki kuko uvuze ko amazi yabuze tangika abo sinzi ko na yapo maji tarashikirwa imeya yahajya ko impande ya Menzeville irashikirwa hajya yoshikirwa n'amazi yobura igisagara gisegiba futi eka ni ibintu ugendura barabuti none ugiye hajya mu kirasa ukabona imisozi yose iramanutse ukabona ya barage yose bariko barubaka imeya iyo hepfo iragiye yamazi yose aragiye kubera ihinduka ry'ibihe ndeka n'umuyaga nkuba urashobora kugira ikibazo none intinga ziva ku ruzibazi zose zaragiye ntibabonye ibiti by'inozeye byace byigijanira n'imisozi ibiti by'intinga z'amatara byace byibadaniriza ugasanga cyari ngaha gicigibereye hari ati nsangayo mu ncomeke ko tubandanye urumva ni ibintu bigenda birashika mugabo uciye ubifata yuko ari ingorane ngira ngo zigize ntuburi ari byo igitoro turakizi ni ingorane kuva ngira ngo kuri ku ntambara ya Ukraine cyaragize ingorane ubuhoho ngira na bado nta uzi iyo bizoherera Irani na Israeli urashobora gusanga ngaho mu karere hose bitoro byose bihiye tukagenda n'amaguru kandi mana yapanze ugenda n'amaguru utambaye ikirato ubwo ntiguhera nigupinda urabimenya byose mugatwe twavuze ati izi n'ingorane zose nagira mvuga nti tuko turoga turibira twirukana ifi mu minu twabwiye umunyamaganga w'umugambwe hariya muri Bujumbura ati wewe ibira
wimburukana amakambari yahita isomvye isomvye ntibakubaza yuzi kuye uvuga uti iki cyabonetse cyo cyahora kibuze mugabo nta kidakogwa ndazi yuko biko biratunganywa neza amatora y'2023 turavye indi migambwe murozoronka abo miganwa bariho haha imigambwe 40 reka imigambwe 40 reka ahubwo tugire ingufu nyinshi no twaremesha imigambwe ni 40 hafi mubateza kugira ingufu umunsi muraza mu nama y'imigambwe urabi iriho kandi irafise ivyumviro kandi abanyagwe barabikunda gusa byo wacu bibatsinda twe turabarusha sino mu Burundi hari imigambwe myinshi hari n'uwaravutse wakobako ibiri ubundi wande Francis Rohero na Francis yarayogize kandi azikara mu kandida president sivyo none umva takaze reka bariho jewe ndazi je ni umunyamanga mukuru nta ntambara negirica no gushiramo ingufu ntona ko dushiramo ingufu nyinshi yumvire kumara iyo n'umusigira gatatu uri ngaha tuvugana gusa kubera turazi ko bariho twipanga amazone agende amajana 153 yose abanyamanga b'umugabo mu ntara bariko baragendera amazone y'imitumba kubera ko dushiramo ingufu nyinshi ubwa mbere no kugira ngo imigambi yacu je mu ngiro icakabiri dukomeze umugambi ko turazi yuko ari yindi urumva rero imigambwe iriho nagomba rero sinzi ko hari umuntu ibyo nishuye ndashobora ko nabyishuye neza bivana n'ingene abantu baza kubyumva uravye bace bahagarikwa ku munsi wa mbere ubwo nyene gace usanga kumbure ntitwatekanije ingene abantu bace bateka sinzi mugabo sinacinjiramo sinzi sinabikurikiranye muga hirya y'ejo naraciye ahantu urumodoka rwaguye hasi ndabaza mbegwa byasubiye gutembera burya ibibazo kimwe gikwega ikindi nibyo makara uko bayapakira atuma haba n'amagisida menshi muga no mu gisagara murazi yuko mukoresha amakara nico gituma ngira mwumvise mu ngingo zafunditswe harimwo ivyo guhimiriza abantu gutanga gukoresha umwuka gazi nukugira ngo abakoresha amakara bagabanuke hama vya bindi bije birifuta nico gituma nk'ubu twege turavuga tuti none nk'abantu bagura amakara kuko barambwiye yuko amahera ugura amakara nayo ugura gazi aya gazi niyo gazi nizimbutse urumva rero twaduhimirize hama vya bindi bigende birifuta maze nizo ngingo zose z'amamodoka pakira nabi ejo uzosanga atabakeneye amakara benshi hama vyifute isanganiro code electorale none umuntu wese agomba ibyo avuze bice bijamwe byose ariga muramenye kara abantu ninavuze imigambwe nka 40 igazuvuga yuko icyo uvuze cyose cyari kijamwe ega muramenye yuko mu namashinga amateka so kuvuga yuko uvuze ute kwitoza mu mukuru w'igihugu ni miliyoni 5 igihugu muraci ari cyo ndazi ko bigeze nageze kumva abantu bavuga ngo mwagize miliyoni 100 ngo none ndeyo aronka none umukuru w'igihugu udashobora kuronka miliyoni 100 none umugambwe wo buserukira utaronka miliyoni 100 wotanga none abanywa ntibo yakotiza none abanywanyi ariko umugambwe n'abantu none ntimamurondera kuja gutwara igihugu sinzi mugabo sinavyumva neza kuko ico kintu barakivuze narumvise ngo bagize amahera menshi kuja gutwara igihugu kotiza miliyoni 100 mushire haje urose musi yanga he kwijana bayatware urose yanga kwijana bayagusubize igasuguceza ku gihugu ego kuba umukuru w'igihugu si ibintu bya surudo mukina barayagusubiza sinibuka ngo mukuru w'igihugu ngo miliyoni 100 rero ivyo nibaza yuko hamwe umuntu wese yovuga ati jewe ico navuze nticyagiyemwo jewe ico navuze nticyagiyemwo basha nubu to kwandika bibiliya zitatu hazobageze yuko umunyagihugu wese ari mu cendajuru yavuga ati jewe ivyo navuze ntivyagiyemwo hagarika je ndazi yuko habaye ibiganiro byinshi abantu baravuganye ngira ngo ubutwara imigambo ari ngaha Felici ntimwavuganye imigambo yose itogana ujya
ndubu muri Felicien twe niko dutwara muri forum de parti politique je ndazi ko habaye madeba mugabo nguto tumwe dushika ni sawa hanyuma kubijanye gutanga akazi none akazi je ndazi ko bakora ibibazo naho nabikurikirana jewe icyo nkurikirana na bakuru none ugomba kuba umushikiranganje ngo nje umve kuzana n'umuntu ntazi n'intumbero yiwe aho havuga ngo nabajya bose bagomye gutembagaza leta ngo tubashe muri ngo barabishoboye ngo bazane mugabe ivyi by'akazi gasanzwe gukora ibibazo nini bakora ibibazo te turumva hose bahamagara nicyo gitona navuze ntibijya jere ryatangazo ni sawa kuko urashobora kuvuga ati mu nyumba cyane kuvuga ati akazi gatangwa gute hari bijya bavuze na Mariage leta shaka kubaza ko bavuze ngo atangwa ngo atabishoboye bagatanze ninde ya depoje akabimenya bakamwima so bibaza cyo nababwiye nijya ni ega nabandi bayitubwira nabandi bayitubwira ibyo abanditse baravuga batuva tuti na Mariage najaro wa telefone ngo duha akazi nigena mukora ikibazo jewe bose miliyoni 10 zingaye z'abagumya banga we no akazi gute gena ukora ikibazo no muhira je hari abantu bamaze ngo none ko twahije amashuri tugira akazi kandi turi kwa Societe Generale Societe Generale wanyu su igihugu gena mukora ibibazo genda ukora ikibazo nari ndya kubujije mugabo utakitoye ntuze kuvuga ngo bakurenganije cyenda ko abantu bishi bakora ibibazo kandi batora kandi bimeze neza hanyuma ubutungane ko amatiko turavuga ko ari gahaze reka twisitira ivuga ko ari agahaze n'ubu mu byo twafunze twavuze tuti kwigisha akaranga mutima gukunda igihugu kubacamanza bashimbera ubuntu bashimbera iki byose ibyo bavuze byose ngahatse byose birimo nibyo tukeneye abanyuruzwa twavuze tuti umuntu wese abulubonye umuntu wiwe yanyurujwe atubwire twese tuje mu byambu iga abantu bafite ibintu byinshi iga mu gihugu nta bamareka bariho je nagiye muri Amerika muri département d'État bacambaza ngo mu Burundi ngo mwarafunze abajournaliste bashobora bazibazo ni none abajournaliste s'abantu jabona mfise tike ya rero ndamera nabi ndabaza abajournaliste s'abantu ngo yango agateka ngo kwa abajournaliste sinzi ibintu bagiye barambwira nanje nari nadoriye camuga ni umujournaliste yitwa naka intuzeye idosiye inimero ni mwamuciriye amezi 31 si imyaka 5 n'ukwezi kumwe nafunzwe muri Amerika mbona imishatsi yatanguze irahindukira uko yigombeye ibi by'abantu bafite ibintu byinshi kunyuruzwa icyo gihe nagiye muri Amerika narinzi byinshi twasanze kuva 60 rakangaye hari imyaka afise inkari umunsi muri Amerika batisha umuntu atishwe wari umunsi umwe nari ndawuzi itariki ibi bintu by'ubuzima bwa misi yose abantu ntumenye ibyo bapfa bamwe bapfa amahera abandi bapfa abagore urumva ibintu bapfa ni byinshi rero ukibona ikintu kibuze nyarutsa kuvuga tuje mu byambo abantu barapfa utuntu twishi ugasanga n'umuntu yahaye umuntu ati umunkubitira ingumu umunyicire nicyo twavuga tuti abantu bose tuzabona semera tuzaja mu byambu aho uraje kugenda umuntu ngo uti naka kataboneka kuma afite ideni y'abandi bariko bamurondera yinyegeje umva rero kubera bapfa byinshi rero tuje turavuga tuti yamara turabuze naka hanyuma abantu rero ntibavuga n'ingorane bafise rero iyo hari umuntu yabuze barambwiye nko mu rumonge ngo barigeze kumbwira abantu umuntu babuze ugasanga yapfuye ugashobaza uti none ujya hari usanga ari cyo bapfa n'undi muntu yega abantu bose s'abatagatifu yega ni kwisi
Jesi nibaza ko kwisi hari n'umuntu atagira igicumuro kwanza. Umva rero ivyo byose ni ibintu bishika igihugu naho kiba ari gito ni kinini. Ingorane ziri mu gihugu ni nyinshi. Ni doa dufite amadosiye abagore bica abagabo. Abagore bica abagabo. Abagore bica abagabo n'abagabo bica abagore. Ntituzifise.